Hello, nizere cyane ko mukomeye. Uno munsi rero tugira tubandanye twiga icongereza nkuko twabitanguye. Niba mwiteguye, nanje niteguye, reka dutangure. Uno munsi tuzakurabira hamwe icigwa twitiriye Future Continuous. Hariho n'abacita Future Progressive. Uno munsi rero ico cigwa mbega kiza kutwigisha iki? Uwo mwanya tuza kwiga uza kudufasha kuvuga ikintu kizoba muri kazoza ariko mu mwanya wiharije. Sico kimwe na irya future isanzwe, kuko future isanzwe ivuga ibintu muri rusange muri kazoza, ariko iyo itubwira akanya igikorwa kizokorerwa mu mwanya wiharije, igihe kumbure hazoba hari ikindi gikorwa kiriko kiraba. Reka ndabahereza akarorero ka mbere kugira mumenye yuko nyene babikoresha. Ariko imbere yuko turaba akarorero, reka turabe iforma yayo. Iforma yayo ni will, ugaca wongerako be, hama ugaca wongerako verbe iri muri ing form. Ndibaza ko bitahuriza. Ubu naho reka turabe akarorero ka mbere. Nk'akarorero mvuze nti I will be learning English tomorrow at 10 a.m. Mu kirundi bisigura nzoba ndiko ndiga icongereza ejo mu gitondo isaha zine 10 a.m. Rero murabona neza yuko hari ikintu uzo uri kurakora ejo mu mwanya kanaka. Nico gituma dukoresha will be learning, nzoba ndiko. Reka turabe akandi karorero. Ariko mbere yuko turaba akandi karorero, murabona yuko hariho will be. Ushatse urashobora kuvuga uti I'll be. Mani majambo wapfunyije. Nkuko twabibonye mu cigwa giheze. Akarorero ka kabiri, turashobora kuvuga duti Tony will be doing his homework Friday evening. Tony will be doing his homework Friday evening. Turumva yuko hano bisigura Tony azoba ariko arakora devoir yiwe kuwa gatanu ku mugoroba. Ndizera ko vyumvikana. Reka turabe buno burero twatoheje kubona n'uburero bwo kwemeza ubwo bita positive form. Ariko reka turabe ubwo muri negative form. Akarorero ka mbere, Teacher Chris will not be teaching this Thursday. Teacher Chris will not be teaching this Thursday. Umwigisha Chris ntazoba ariko arigisha kuri uno wa kane. Ndizera ko vyumvikana. Reka turabe akandi karorero ka kabiri kari mu guhakana. On Sunday, I will not be studying. Birumvikana. Murabona yuko twavuze will not be. Nuko twavize igihe giheze turashobora gufata will not be tukaca tubwira won't. Mani majambo ubucuvuga uti on Sunday I won't be studying. Ubu naho reka turabire hamwe ingene ushobora kubaza ikibazo. Turashobora kurabira hamwe, reka turabe icambere nk'akaruvuze uti ubajije umuntu uti what will you be doing tomorrow morning? What will you be doing tomorrow morning? Bumajije uti uzoba uriko urakora iki ejo mu gitondo? Mu yandi majambo ugomba kumenya yuko azoba afise akanya kugira kumbure mushobore gukora ikindi kintu. Nawe arashobora kwishura tomorrow morning I will be reading an interesting book. Nk'akarorero. Murashobora ufise umugenzi urashobora kwimenyereza ukamubaza nako akwishura kugira mugerageze kubitahura bino bintu neza. Akandi karorero ka kabiri, until when will he be waiting for us? Gushika ryari azoba aturindiriye. Bikirumvikana nkuko nya twakivuga mu Kirundi. Until when will he be waiting for us? Ego kubera to wait for bisigura kurindira. Reka naho tudatevye turabire hamwe akandi karero kari mu kubaza ariko harimo guhakana. Turashobora kubavuga duti will he not be working on Friday? Kandi turashobora kubaza kupfunya hano twacha tuvuga duti won't he be working on Friday? Birumvikana? Mu kwishura turashobora kuvuga uti oh, I think he will be working. Ndibaza yuko azoba ariko arakora kuno wa gatanu babiri muri kazoza.
Ego, ndizera cyane ko bitahuritse. Ego, ico rero nico cigwa cuno munsi, ndizera ko mwagikunze kandi mama gikunze mwibuke kugira subscribe, muce mugira na like, mbere munatumire na benshi bashoboka. Ariko imbere yuko duheraheza, reka turabire hamwe nuvuga ama verbe abiri igihe uyashize muri ino forma cyangwa ino forme yotuma hahinduka ikintu. Nk'akarero dukoresheje verbe to die cyangwa to lie cyangwa to tie. Iyo ugiye kugishira muri continuous ucuvuga ati he will be lying. Urabona ko lie ijya ie twaciye tuhindura iba y. Nibaza biraboneka murabibona. Nuko bimeze rero. Mu yandi majambo ubonye iverbe yose iherezwa na ie andiko bivuga mu cyongereza nuvuga i ama e, uzocufata iyo ie uyihinduremo y hamucongera ko ing. Dying, lying, tying. Bo, to die bisigura gupfa, hama to lie bisigura kubesha, to tie bisigura mfunga. Nk'akarero tuvuze tuti my little brother will be tying his shoes this afternoon. Bo, nakarero kameze ukuntu mugabo ndizera ko mwataho ingene kameze. Ego nuko rero twoshobora guhereza no munsi nkuko nabana babwiye, mwibuke mwimenyereze mugane n'abagenzi banyu hama mushobore gutahura neza uwo mwanya ingene ukoreshwa neza na neza. Tuzosubira rero ikindi gihe turabira hamwe ikindi cigwa. See you next time. See you soon. Yeah.